Abalewi igice ca 21 uko abaherezi bakwiye kwirinda kutiyanduza. Uhoraho abarira Mose ati barira abaherezi bene Aroni uti ntihaze hagire umuherezi yiyandurisha upfuye wo mu bwoko bwabo, shitu wo mu muryango wo hafi, nyina canke se canke umuhungu wiwe canke umukobwa wiwe canke mukuru we canke murumuna we canke mushikiwe akiri imvyiruke, akimuzeye ko vyose, kuko atararongorwa, uwowe biremerwa ko yomwanduza. Ko ari umukuru mw'ihanga ryabo, ntaze yiyanduze ngo yiyonone. Abaherezi ntibaze bimoshe inkomvorera canke ngo bacacure imitwe y'ubwanwa bwabo canke ngo bikebagure ku mibiri. Baze bambere abera jewe Imana yabo, ntibatukishe izina ryanje Imana yabo, kuko ari bo bampereza ibimazi jewe Uhoraho bitongorwa n'umuriro, arizo mfungurwa zanje Imana yabo. Nico gituma bakwiye kubabera. Ntihaze hagire uwabira maraya muri bo, canke uwamaze kononekara, kandi ntihagire uwabira uwirukanywe n'umugabo wiwe, kuko umuherezi ari uwera kuri jewe Imana yiwe. Nico gituma mukwiye kumwita uwera, kuko ari wampereza imfungurwa jewe Imana yanyu. Aza babere uwera, kuko jewe Uhoraho mbeza ndi uwera. Kandi umukobwa w'umuherezi wese niyononesha gusambana, azoba yambitse ibarase, azatabwe mu muriro. Uko umuherezi mukuru nawe akwiye kwirinda. Umuherezi abaye mukuru muri bagenzi biwe, yasutswe amavuta mu mutwe yo kumurobanura, akaba yashikirijwe ibango ngo yambare ya myambaro, ntaze ahamburure umushatsi wiwe canke ngo yitantamurire kw'impuzu ziwe agandaye. Ntaze yinjirire ku muvyimba n'umwe canke ngo awiyandurishe, niyo woba uwase canke uwa nyina, canke ngo binamusohokane ngo ave ahera, canke ngo ahumanye ahera hanje Imana yiwe. Kuko ibango yaheshejwe no kurobanuzwa amavuta yanje Imana yiwe riri kuri we, ni jewe Uhoraho. Kandi uwo azokwabira azabe inkumi yirongoreye. Ariko umupfakazi canke uwirukanywe canke uwamaze kononekara canke maraya, ntazagire uwo yabira muri bo, atari inkumi yirongoreye ye mu bwoko bwabo, kugira ngo ntaze atume uruvyaro rwiwe ruhinduka uruhumanye mu bwoko bwabo, kuko ari jewe Uhoraho ndamweza. Umuherezi afise agasembwa abujijwe guhereza ivyera. Uhoraho abarira Mose ati barira Aroni uti umuntu wese azoba afise agasembwa wo mu ruvyaro rwawe, uko ibihe vy'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana, ntaze yegere ngo ampereze imfungurwa jewe Imana yiwe. Umuntu wese afise agasembwa ntaze anyigire hafi, ari impumyi, ari ucumbagira, ari ufise izuru rihomberanye, ari ufise urugingo rurutana n'urundi, ari uvunitse ikirenge canke igikonjo, ari ufise inyonzo, ari uwabaye impfunya, ari ufise agasembwa ku jisho, ari ufise amahere canke urukemba, ari umenetse amavya, ntihaze hagire umuntu n'umwe wo mu ruvyaro rwa Aroni azokwigera yigira hafi afise agasembwa ngo ahereze ibimazi vyanje jewe Uhoraho bitongorwa n'umuriro. Ko azoba ariko agasembwa ntaze yigire hafi ngo ahereze imfungurwa zanje jewe Imana yiwe. Ashobora kurya ku mfungurwa zanje Imana yiwe ari kuzera cane canke kuzera zindi, mugabo ntaze yegere ca gihuzu gikingira ahera cane, canke ngo yegere igicaniro, kuko azoba afise agasembwa kugira ngo yoye guhumanya ahera hanje ahariho hose, kuko ari jewe Uhoraho ndaheza. Nuko ivyo
byose Mose abibarira Aroni n'abana biwe n'Abisirayeli bose.